kubaka kazoza keza kuko kubaka no kumenya kahise cyamatora vraiment bayavuze uruhande rumwe abanyibutsa umubabaro urundi ruhande akanyutsa umunezero. Amatora ingene tuyiyumvira ubu ico gihe suko bayiyumvira bobo baraba abantu babishoboye uti abo rero ni bande. Yari umwami mugabo ntabo umwami wenyene, yari umwami n'abagabo. Ntiyapfa rero kugena abaganwa ngo nibatwara intara zingahe ziriya, oya gose yarabanza gahanuza abo bashinga ntahe. Abo nyene baganwa bashingwa gutwara kurongora intari ziriya nabo nyene kugira ngo barondere ababafasha byagenda kwakunde. Nogira ngo rero intwaro rusange ntiyari intwaro rusange uko tuyiyumvira uko tuyibona ubu, ariko haraba guhanuza, haraba gusaba ijambo. Cyo gituma babona yuko by'ukuri tugiye kuraba kahise k'iwacu ingorane mu gihugu jewe mbona yuko zari nke, mugabo hagati y'abatwara zariho zarahaguma kuko abantu baracambirwa mwe n'ivyo bibanza. Jewe naciye ubwenge abazungu bariho, hanyuma bagatwarana n'umwami Mwambutsa. Nta bandi rero mu kugena hari aba ubwoko butwara, ntihatwara bose. Vy'amatora nta byariho, baragena kera. Abarundi ntibari barize, abazungu rero aho baziye baratugiriye akamaro, naho batucura ufundi na buhoro baratugiriye akamaro, baratwigisha. Hanyuma rero batangura kwigisha, naho nyene hatanguye kwigisha abana babaganwa n'abana babatware nyene nibo batanguye kwiga. Hanyuma rero aca higa bene Baranyanka na bene Mwambutsa aribo Rwagasore na Ntidendereza. Bizi rero bavuye hakurya babona ubugena abazungu bacura ufundi na buhoro abarundi babagirira nabi. Baca rero Rwagasore yariyumvira ati jewe ngire ndondere ndipandasi. Amatora yagiye kuza ari uko igihugu kigiye mu migambi yo kwikukira. Aho naho ni mu myaka y'1959. Mugabo by'ukuri neza amatora rero arenganizwa mu 1960. Nogira nti n'amatora nogira nti yisunze ubuhinga bwa none, naho ubwo buhinga ubwongererejwe, ariko ico gihe by'ukuri hari ibyiyumviro byinshi. Ubu rero ntabaye umwami wenyene yumviriza ico abashinga ntaye bamuhanuye akagikurikiza. Ubu rero ayo matora agomba kubaza abarundi bose ico biyumvira, bafatiye ku migambwe ingene yaje buhoro buhoro nyene, ifatiye ku byiyumviro bya benshi kuco biyumvira. Ico gihe rero umugambwe uprona w'umuganwa Rwagasore warahiganwe n'iyindi migambwe yaje ico gihe, barahiganwa gose. Ayo matora ararenganizwa, ayo matora arategurwa nk'uko babishobora ico gihe. Murumva yuko heze imyaka irenga 50 arategurwa, kandi rero haza gutsinda uwo abarundi biyumvisemwo gusumba abandi. Umuntu aravye amatora yo mu myaka ya 60 yobona ko abarundi bari banyotewe kwikora kw'intwaro gikoroni. Ico ni kimwe.
ikindi naho bari bashaka ko aba kwikukira inzira bicamwo z'amatora amatora ajyanye n'imigambwe myinshi izo ntazo bari bamenyereye kuko abakoroni ntibari barigeze ababirigi b'abakoroni ntibari barigeze babaha umwanya uko bibigisha kuko intumbero yabo ni kwa kwigisha iby'amatora kuko ntibari bazi ko amatora azohava mu Burundi vuba. Abarundi bose baje imbere y'abatware babo ngo bandikwe mu bazotora. Uyu mwaka abagabo bose nibo bazotora kugira ngo atore ategerezwa kandi kuba Murundi kushikana imyaka 18 canke amaze gutora ikori rimwe kuba yicaye muri iyo komine kuva amezi 6 akwiye. Inyigisho barazironka zihagije abavugizi bagwa gasore barabyigisha kandi hari n'izindi nkaratasi indege ya korora agendera korora tukazisoma tukabona yuko ari iz'abazungu tukabona yuko ari ibyo kwa bandi dendereza tukongera tukabona rero nibyo gwa gasore yagira barabigisha rero barababarira n'amatora twatoye iminsi 4 amatora yahize ku minsi 4 ibimenyetso by'amatora harazirangira itukura uja gushira kw'igikumu imbere yaho uhejeje gutora ibyo rero bagenda barabitwigisha ubugena tuzogira bo tutarahize amatora ataraza ubugena amatora azogenda n'ubugena azobandanya inyigisho zaramyeho abazungu ntibashaka independence yarabaye imishamirano mu matora bakira amatora gwa gasore baramupfunze cyane baramupfunze mbere mu bajya kumuraba no kumupfunguza bururi jewe narimo ariho rero barahurirana mbere byari bikaze gose byari bikaze cyane byasa nk'ibi biriho nibyo bikaze n'ibindi byari bikaze nk'uko ntuze gwa gasore niwe yari afise umuduga gusa nta bandi bari bafise umuduga aje yahora arara aha mu Rumonge harahandi yahora arara kwibarabara rya 4 aje n'umuduga ageze kujayo twaraguterura kugira ngo abazungu ntibabone aho yaciye ngo bamwice tutawutebuye nawe agiye tugaca tugenda tukazimanganya n'intoki. Igihe twahura na Rwagasore baratugira kurondera kwikukira ko Burundi igihe ico kigomba cyari kigomba kugira amatora abazungu umenye ko bafise ubwenge baramenya ko aba bantu tukabareka ukunyene bazoshinda ku matora nyamara tubafunge tumaze kubafunga aba barongo ura umugambo yabo basi abantu bose bazotinya bazotora iprona bazotora PDC n'iyindi migambo umugambi umwana w'umwami uzocindwa kubera tumaze kubafunga twarafunzwe baratwara bururi tumaze iminsi nk'itanu Rwagasore nanye baramuzana bururi bamuzanye bururi baratubara ngo Rwagasore bamuzanye je ngavuga ni sawa ko mabuzana Rwagasore umwana w'umwami ni sawa tufunge hamwe kwari kugira ngo ko tufunzwe n'umwana w'umwami yafunzwe amatora yazo yononekara ndibazocinda kube iprone ndizocinda kubera bazotinya nyamare ico kihe mugambo wa iprona waracinze turi mu prison igihe cy'uko amatora atsatsindana tukikukira twari Nyanza bati nta muntu atora hatavuka turataha baraduha ikonzi y'iminsi 4 tatuvino tuvinyanze turara mu Rumonge turaduga no muri Mugamba
bukeye tugenda gutora ahantu hitwa mu Vyuya, tubona ikiratsinda turikukira turakoma amashyi no gutamba turatamba. Kubera mu gutamba jewe nari namaze kubona ingene abazungu badukoresha, rero twikukiye twabonye ko abazungu bari baradutwaye nabi, twariha ikori tukariha byose, twikukiye bati nta muntu agitora ikori, baza baradutabara baradukiza ikori kubera twikukiye. Kuyangara byagenze gute ndabiguha nuko kutamenya demokarasi, uko nyine kutamenya ingene inzego zigenda. Abantu batsinze abatsinzwe ntibigera bareka, ntibashoka bareka ngo batware bazobashime canke babagaye baravye ko ingene batwaye. Baci bafata kwa gasore baracisha ku buhonga, baramuhirika baramwica, nabo begeranye barabica, barababuraguza, hanyuma ubugambwe bushurasambuka. Urumva ibyo byose vyerekana yuko abarundi batari baramenyereye itunganywa ry'intwaro ibereye, intwaro ifatira ku mategeko, intwaro ifatira ku imaze gushinga imizi hamwe n'umukuru w'afuwe canke authority hari administration, donc mvuga itunganywa ry'intwaro riguma ribandanya ko yamaze guca urwevu. Ngwano Burundi hajya twinjiyemo zatanguye ico gihe mu 1960 ziza ziragenda buhoro buhoro muri twebwe, hanyuma utwaka dukiya tuhaciye uwo mugambwe ugashigwaho n'itegeko ry'umwami Ntare wa gatanu ngube umugambwe umwe rudende mu gihugu. Kuva rero ico gihe harabaye ikindi cakurikiye, nuko intwaro ya cami yatembagajwe, tuva rero mu ntwaro y'ingoma y'abami tuja mu ntwaro ya repubulika. Kuva ico gihe rero nta matora yandi yahabaye, urumva intwaro yatembagajwe 1966. Iyo ntwaro nayo yisunga uwo mugambwe umwe, imaze ku butegetsi imyaka yababa 11 mu 1976. Uwo mugambwe nawo iyo ntwaro irasubirijwe, hanyuma iyo ntwaro yindi ije havuye intwaro yari irongowe na Perezida Michel Micombero, hanyuma imyaka 11 iheze intwaro irongowe na Perezida Jean Baptiste Bagaza, hanyuma iyo ntwaro nayo imyaka 10 iheze 11 haje uwundi umutegetsi Petero Buyoya. Muri ico kiringo rero c'iyo myaka yababa 30 nta matora yigize haba, hari umugambwe umwe. Ogira nti amatora mu mugambwe umwe ayo sinoyita amatora kuvyerekeye igihugu, kuvyerekeye kumbura umugambwe botora mugabo haba amatora ari uko habaye ihiganwa y'ivyumviro bitandukanye bije biva henshi. Amatora abaye mu ntwaro zisika nkajya yabaye ku ntwaro ya Perezida Bagaza Yohani Batishita, no yita amatora y'inkinamico. Amatora y'inkinamico, amatora ubuzi wewe umaze kumenya uzotsinda amatora ataraba, umaze kumenya ko amatora azoba mu mugambwe umwe uwutwara ariwe mukuru w'igihugu, ariwe agena abajejwe amabanga anyuranye mu bibanza vyabo. We amatora nkabura amatari canke umusitani w'ahantu ateza kuba ari umunyamugamba akomeye, umugambwe umwe. We wumva ayo matora y'umugambwe umwe atawandi mupigana, atabaza kuraba yuko no guharura amajwi ingene vyagenze. We wumva ayo n'amatora y'inkinamico, niko umuntu yoyita.
intwaro yahindukiwe y'amajana 87 hari hatanguye kumvikana bya vyumviro ku isi bijanye ibyumviro bijanye na labor turacavyibuka ingene abantu batangiye kuvuga ibintu bya demokrasi mu bihugu bya Afrika kugira ngo hagaruke ivyumviro byinshi mugabo ngaha byari byamaze gutangura nibuka ingwane zahabaye muri iki gihugu cacu Burundi 1988 ibintu bise ngo ntega marangara ni crise ni ngorane zahabaye ariko zifatiye ku vyumviro by'abantu ndibuka incabwenge zirenga 20 banditse ikete baryandikira umukuru w'igihugu bati nyabona aho ivyiyumviro dufise natwe tugomba yuko intwaro yugururirwa bose ntiba intwaro y'abantu bamwe ntiba intwaro y'abantu baturuka hamwe ibintu nkamwe n'ivyo byari bishasha gose niho rero uwo musirikare Petero Buyoya yahanuza incabwenge zari zihari muri ico gihe ingene rero ivyo bintu vyogenda mbega ico kibazo umuntu yocifatamwo gute nkuko yari yahanuje ikibazo kijanye n'ubumwe bw'abarundi hamaze kuba izo ngorane zo muri ntega marangara ico kibazo rero bakagishira habona n'ico kindi kibazo cy'ibyumviro byinshi kigaje habona aho mbere ico gihe ushatse jewe Paul Ngarambe nari mu mugwi wari ujejwe kwiga ico kibazo cyo kuva mu ntwaro y'umugambwe imwe tukaja mu ntwaro y'imigambwe myinshi nari cegera c'umukuru w'iyo komisiyo bise komisiyo constitutionnelle ni naho rero havuye ivyo vyumviro tugendera ku gushika ubu muri iyi ntwaro y'imigambwe myinshi na gatatu yateguwe Kabuhinga neza yisunze ivyumviro biri mu cegeranyo cavuga ingene twova muri iyo ntwaro y'umugambwe tukaja mu ntwaro y'imigambwe myinshi rero ico gikorwa gishingwa abantu banonosoye ibintu by'amategeko n'abandi bazi kubiringaniza Kabuhinga by'ukuri bigenda neza ariko hari ico novuga nuko mu migambwe yahiganwa murumva yuko umugambwe uprona wari umugambwe wari uje ngaho kuva kera iyindi migambwe mishasha cane mushasha muri iyo witwa Frodebu ntabwo woroherejwe na buhoro buhoro kugira ngo wemererwe kuja ku kibuga oya gose barabanje barawurindiriza iyo rero yari administration y'intwaro ya Iprona ivyo gose umuntu yavuga ko nivyo kuri gose abatwara ico gihe ntibari borohereje iyo migambwe cane uyo mugambwe waruje uvuga yuko uzanye ivyiyumviro bishasha ariko ugiye kuraba gose ubuhinga bakoresheje ingene baharuye ibi baringanije ibi baravye abantu ingene bangana oya gose babigize Kabuhinga nivyo gushima gose ibyagiye kuvamwo nivyo rero abanyepolitike bamwe batemeye hanyuma rero haca hajamwo ingorane n'ubu nogira ntizirava by'ukuri mu gihugu amatora yagiye kutwonona akatugirira nabi twese nuko ndadaye yatsindiye amatora hanyuma agiye aho yotwaye igihugu yamaze gutembera yarashitse no ngaho iwacu ati ntiyatsinze Frodebu hatsinze abarundi bose ariko abamaze kuba bazi ivyo bakora barushanya amashuri baca baramwica bamwishe niho twaciye tuhona iyo batamwica nta ntambara yari kuba ingene bigira birahinduka nubona nka 2005 hari habaye intambara ishano
uyu ntambara yabaye hagati ya 1993 n'ibihumbi bibiri mbere yuko amasezerano yarusha aba yabaye intambara ibara abatutsi barapfuye abahutu barapfuye nta muntu n'umwe atayitakarije mu ibintu kuko intambara bitagere civile intambara y'indani imvururu z'indani haya nta muntu azitsinda bisigura yuko 2005 abantu barasinzikajwe n'intambara ikintu bashaka cari icuko babona amahoro. Amatora y'ibihumbi 2005 benshi iyi ntwaro benshi ntihabura ntabahurira hamwe bose bamwe ntibamugomba abandi baramushaka abandi ntibamugomba. Urabona rero iyo habaye amatora niyo habaye iki si ngombwa ngo bahurire hamwe umwe wese afise wiwe wundi akagere wiwe mugabo muko bimenyekana neza urusumbije amajwi wundi yagenze neza ko yatowe agatorwa mu mahoro ntihagire n'ikintu na kimwe kimera nabi nta n'akayabu kapfuye mu matora y'ibihumbi 2005. ufashe indinganizo amatora aringanije 2004 na 2005 ari nico ashobora kurusha ayandi matora yaje imbere kubera ubuhinga bwari bwamaze kuba bwinshi bwiyongereye ubuhinga bw'ibi byuma vya none bihanahana amajwi hanyuma rero amakungu arafasha gose ku buryo buboneka ingene bitari bwabe gushika ico gihe kuva mu Burundi buja muri mwene ivyo bikorwa. Hanyuma rero abarundi nabo bari bamaze iyo myaka myinshi mu ngwano bifuza yuko byukuri iyo ngwano ihera. No kuvuga rero abarundi nabo bari bafise ishaka hamwe n'abanyepolitika yuko izo ngorane zohera kandi zigahera vuba na vuba. Nogira nti rero twarahuriye ku bintu byinshi vyatuma ayo matora agenda neza. Nogira nti mbere kuruta jewe uko ndavyiyumvira kubera kuko uwo mugwi wahagiye nogira nti atanteguro yindi yahabaye atari ivyo biganiro vy'abanyepolitike. Mugabo wombaza uti none byukuri wumva wo gushimika jewe rero noshima ngene muri iyo nteguro muri iyo ndinganizo twagiye turabonana kenshi nabo ico kibazo cegwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati yego maze nabandi bakorana abamenyesha makuru yego kenshi ntabwo yahera tutabonanye kugira ngo bumve biriko biraba abanyepolitike kugira ngo bakurikire ku munsi aya amasengero kugira ngo bakurikire aba ba société civile abadaharanira ibyicaro bya politike mugabo no bashima uko intwari igenda neza mu gihugu twabonanye aba badufasha bakaduha uburyo baseruka ibihugu byabo muri iki gihugu cacu nabo nyene twahuye gose. Hanyuma cyo nagomba guhereza ko kuri ibyo nuko by'ukuri uwo mugwi nari ndongoye wari umugwi wigenga koko gose naho dutamika ijambo uwari we wese mu matora y'2010 mbere ndabishimbitse ko cyane n'abaci bava mu matora bayavuyemo ntiyumva ko bari baje gukabira mu coze umugambwe bagiriza ko wivye abatora kandi no kumenya n'imigambi ikora naho nyene kumenya yuko iyo batakuramo akarenge bari kuronka n'imiburo ko bari bavuze ko bibwe mu matora y'abajenama b'amakobine basi bari kuca bacunga neza bagacunga n'ubwira amatora y'abashinga amateka kuko bayarusemo amajwi menshi umbashaka abashinga amateka benshi batuma atangingo itabashimisha izo kwigera irengana kuko ari bazoyitora nawo bapfuyemo akarenge bari bagize bati wewe wa mugambwe tuvuga ko watwivye ganza asabwa ivyo ari byose nta kimwe tuzo kugoza imbere y'uko ikiringo cawe gihera
urumva naha ntibaramye ivy'amatora neza iyo kamenya ko bafise byari bita mu gifaransa ngo minorité de blocage mugabo araba urumva bisigura ni yuko nuba rubu uravye uharavye ukoresha abakiri bato uravye ibija hirya no hino urabura neza yuko nubu intambwe ikiri ndende kugira abarundi bumve amatora neza bumve yuko amatora baraba cyo basingira kugira batore umugambi uyu canke uyu muco basigana cyo gica mu migabi n'imigabo bagize bati kandi baca bashira ku rutonde abantu babona bafise ubushobozi. Yego ndamaze gutora rimwe ariko gusanga mama bacu bambwira yuko intambara yarimbi bagomba baduhungana baduhece mama kambwira yuko je nari umucuka akamfundikira mu kivumba agahungana ubunkurikira ariko je byo sinobishima sinonabishobora nifuza rero yuko amatora yo mu 2015 ngo tubera meza intambara yahitiye ntizisubira kugaruka mu Burundi bwacu no ku mutumba wacu wa Mubuga no mu bucimbiri bwacu bwa Kaboga na Gatongo na Gitaramuka ibyo nifuza nasaba imigambwe ntizijyane ntagire ingorane zizohaba amatora azagende neza nivyo nasaba Jamatora kugira avyara amahoro kuri jewe nuko ataburyarika bwobamwe abayategura abayajyamo bakajyamo abayiyumvamwo bakagenda bayiyumvamo akamenya yuko bagiye gukorera igihugu bagiye gukorera ineza y'abarundi bose kandi umuntu niyumanganye donga mu gutwara agatwara aziko ariko atwara abantu kandi atazokwama ku butegetsi imisi yose kwamaze kumva yuko azokwama ku butegetsi nivyo bindi bica bivyura ingorane ugasanga umuntu azi yuko ari je nzokwama ntwara kandi demokrasi misanzwe ibisigwa neza ko umuntu ari kuzabara bisanya wego urashaka gutogwa mugabo urumva wasizemo kabari by'abantu bose biyumvamo bagutoye aho sawa.